nyakubahwa umuhuzabikorwa muri diaspora ndundi turabaramukije mbega mwitwa bande? Je nitwa Fredouard Niyonsaba nkaba ndi umuhuzabikorwa wa diaspora ndundi. Basanze hano ku cicaro gikuru ca diaspora ndundi mbega dikubera iki mwashizeho runo rwego rw'ubuhuzabikorwa aho twari tumenyereye yandi ma diaspora yabayeho mu bihe bitandukanye umengo kino gikorwa nticari kihasanzwe rino bango ntiryari rihasanzwe? Murakoze cyane. Kino gisata cagiyeho mu ntumbero yo kugira ngo aba diaspora boroherwe, urabona bagira ibibazo bitandukanye, harakenewe rero ibiro vyakiramwe ivyo bibazo. Uretse nico hariho n'ibindi bibazo usanga bahura bari ino bakamenya ahantu bo kwitura kugira ngo babifashwe. Mwebwe mwoba mwatanguye imirimo yanyu ryari? Kino gisata ni gishasha, twatanguye mu kw'icenda kuno kwezi nyene itariki imwe niho dutangura no mabanga y'ubuhuzabikorwa. Mumaze kuvuga yuko ari biro abarundi baba mu mahanga mbere bari mu gihugu no hanze bashobora kwitura kugira ngo bashikirize ibibazo. Mbega nk'ibibazo nyamukuru bamaze kubashikiriza muri kino gihe mumaze kuba mutanguye iryo bango byo bari nk'ibihe? Murakoze cyane. Ibibazo nasanze ahubwo ari byinshi. Ibibazo tumaze kuronka ni ibibazo bijanye n'abarundi baza kurangura imirimo yabo ngaha anye mu Burundi, bagaca bahura n'ikibazo c'ukungene bayibandanya. Ivyo bibazo rero turamaze kuvyakira, mugabo kandi hariho n'ibindi bibazo tumaze kwakira by'abantu babura aho bitura baje kurangura imirimo yabo ngaha mu Burundi, bazanye imitahe yabo ngaha mu Burundi. Rero baratwegereye kugira ngo tubafashe, kubera hariho nabo tumaze gufasha wanashaka nk'abaza kurangurira imirimo yabo ngaha mu gihugu ciza cacu c'u Burundi. Hariho abatabaza aho bitura, nk'ubu hariho abo twaretse ADB, turabereka ukungene bashobora kurangura imigambi yabo bituye ikigo ADB. Mugabo rero cabo bantu bagira ibibazo baje kurangura imigambi yabo ngaha mu Burundi, ico kibazo twaragishikirije uburongozi bwa diaspora ndundi kugira ngo bakivugane n'ababijejwe kugira ngo ntagire umudiaspora canke umurundi akorera imirimo yiwe hanze mu gihe abaje gukorera imirimo yiwe ngaha mu Burundi yosubira kugira ikibazo. Mugabo kandi hariho n'ibibazo bindi tumaze kwakira by'abantu bagira ibibazo hanze, ugasanga bapfunzwe, ugasanga banyatswe utwabo. Nivyo biri mu bibazo twanditse ahantu tuzoshikiriza abarongozi bajejwe diaspora ndundi canke batwara diaspora ndundi. Muti rero ubwanyu hariho akarusho ko kwitura novuga nti kino gisata gishasha c'ubuhuzabikorwa, kuko bica bituma ngira ngo ivyo abarundi bari bafitiye ibibazo bica bitorerwa inyishu na cane cane abarundi baba mu mahanga. Ego murakoze cyane. Ahubwo nabonye umenga ni gisata caje bakinyotewe gose, kubera muri uku kwezi kutarahera tumaze ngaha hano mabanga tumaze kwakira abantu benshi cyane. Rero kino gisata baracitura gose kandi nabo nyene barabona yuko hari akamaro kizobagirira. Rero mugabo nkaca ntera n'akamo abarundi baba mu mahanga kuza baregera amashirahamwe ari hariya anye mu bihugu basanzwe bakoreramwo ibikorwa vyabo, kubera biratworohera iyo baje batwitura batubwira bati twebwe ishirahamwe bimwe twita ama organisation pays twe riratuzi kandi dusanzwe turiko turakorera ibikorwa muri iryo. Rero turabahimiriza gose iyo baje batubwira uko turumva ko turyohewe cyane. Niyo mpamvu tubabwira dutumira n'abandi barundi baba mu mahanga bakorera mu mahanga kwegera ayo mashirahamwe kugira ngo baze barafashanya. Erego bugirigiri bugira babiri. Ego kandi tugarutse inyuma gato ku kibazo c'ubutungane, mwavuze abarundi bashobora kuba banyurwa utwabo canke banafungwa. Mbega
mutohoje mu bibazo bashikiriza byo biva kuki nuko baba badafise impapuro z'inzira zikwiye canke haba hari ikibazo icahe? Murakoze cyane kuri ico kibazo, twarakibonye yuko ari ikibazo kiri pertinent canke gikomeye cyane. Ibibazo dukunda kwakira muri ubwo buryo n'abarundi baza kurangura imigambi yabo ngaha mu Burundi, hanyuma bagatumbera abantu novuga nti sibo burya naho turiko turubaka igihugu hariho abandi novuga nti ababe gito usanga baratwe ishinga no gusambura. Rero twama tubabwira tuti imbere yo kurangura umugambi, kuza kurangura umugambi nimwiture coordination, nimwiture ibiro vyanyu kugira ngo vy'ukuri bibafashe. Rero ibibazo twakira by'abo bantu baba novuga ntibatotejwe canke bahohotewe imitahe yabo ikononekara, baba ari abantu barose aba persone de référence niko novuga batari bo, bakabiba bakanyabanyaga amahera kubera hariho abantu bazi yuko aba diaspora bafise amafaranga. Rero mw'ico gihe bace bagira uruyere bwo kurondera ukungene bayabiba. Mugabo rero hari ikiganiro duheruka kugira, mwarumvise yuko perezida wa diaspora Ndundi yarivumereye akavuga yuko hagiye kubaho urwego rukurikirana ibibazo aba diaspora bahura na cane cane iyo bazanye amafaranga yabo. Rero urwo rwego ruzoba rurimwo umushingwamanza ajejwe gukurikirana abo bantu baba bivye umuntu azanye amafaranga kubaka igihugu. Rero nagomba nsubire kandi mpimirize by'ukuri, wa muntu we ugomba kuzana uburyo bwawe ngaha mu Burundi uzanywe n'ishaka ryo gukorera igihugu, nukuri utwegere, wegere abarongozi. Iyo ari ikibazo ugize, iyo tubona kiturengeye turagiha uburongozi bwa diaspora Ndundi bakavugana n'ubutegetsi, abategetsi batandukanye kugira ngo reka tugaruke gato. Ni muri diaspora Ndundi, diaspora idasinzira, diaspora y'ibikorwa. Umengo nico kivugo canyu, diaspora idasinzira y'ibikorwa. Uno munsi umuntu agize ikibazo, agiye muri Tanzania, arafashwe, arafunzwe, mbega murafise ubuhinga bwo kumenya amakuru yuko umurundi yaragiye gukorera ibikorwa muri Tanzania canke mu kindi gihugu yafashwe agafungwa canke yagize ibibazo? Murafise ubwo buhinga bwo kumenya ayo makuru? Mbega nimba ubwo buhinga butahari mugiye gukora iki canke mwebwe mwoba mutegekanya iki? Murakoze cyane. By'ukuri ibibazo twashitse twakira ivyo birimwo, twarumvise ko hari abarundi baja kurondera ubuzima niko no bivuga, mugabo bagaca bagenda mu buryo baba badafise ibibaranga bikwiye. Turamaze kumva yuko hari abo bafata bagafungwa. Mu minsi iheze mbere twarumvise yuko hariho n'abapfunzwe mu gihugu ca Kenya. Rero abo ce tugerageza tukavugana n'abadutwara muri diaspora Ndundi kugira ngo nabo ico kibazo bagishikirize abandi babijejwe. Mugabo rero ati mugiye gukora iki? Bino biro murabona ni bishasha, turi mu mabanga mashasha, mugabo kandi twarateguye ukungene ico kibazo kitosubira. By'ukuri umuntu agiye gupagasa canke kurondera ubuzima, nawe nyene abagiye mu barundi bakorera hanze, bakorera hanze. Burya dufise imigwi ibiri, hariho abarundi bakorera hanze bakongera bakaba hanze, mugo hariho n'abarundi bakorera hanze. Rero abo bose twipfuza yuko bakora ibikorwa vyabo bamerewe neza. Arabagiye kurondera ubuzima, turabumva baja muri Tanzania, baja muri Kenya bakaronka ivyangombwa. Ari nayo mpamvu tubahimiriza umuntu aba agomba kuja gukorera hanze kurondera ubuzima, yo twitura nimba ari ikibazo afise cyo kuronka amadokima, tukavugana n'ababijejwe biciye ku burongozi bukuru bwa diaspora Ndundi. Murumva yuko icivugo cacu
ni diaspora idasinzira, diaspora y'ibikorwa. Rero umuntu agiye gukora ibikorwa hanze urumva yuko ikimushigikira gose, nohimiriza abo barundi bagenda mu nzira zidarekuwe n'amategeko canke zitazwi yuko bokwegera ibiro bikuru vya coordination ya diaspora ndundi kugira ngo arico dushoboye tukibafashe bakora ibikorwa vyabo batekanye, kubera hari habo dokima zihera zimuhereyeko rero atagironde ryashira hamwe yahagiye gukorera bicaye mugora ukungene aronka izindi. Mugabo hamwe nahera n'ubu unye niho nguma mvuga turahimiriza kugira ngo umuntu abagiye gukorera mu gihugu arondera abarundi bene wabo kugira ngo aje mwishira hamwe. Erega iyo uri hamwe n'abandi usanga worohewe, uragira inguvu. Bivuga ngo ishiga rimwe ntiryarika. Mugabo aratatu canke aho abandi bakoraniye agiye hamwe aho abandi bakoraniye akaja mu ma organisation amwe twita organisation pays, amashirahamwe y'abarundi bakorera hanze kandi bakaba hanze, biroroha cane niyagize ikibazo cizo mpapuro zaheze. Rero ibibazo ntibibura, mugabo tuzogerageza kuguma tubitorera inyishu kugira ngo umuntu agiye gukora hanze ntabakigenda mu nzira zitarekuwe n'amategeko, mugabo agende agororotse, agende ku murango. Erega ngo hariho n'abagenda mw'ijoro. Hariho ibijanye no kuronka impapuro z'inzira, rimwe na rimwe mu Burundi hari igihe bivuga ko kuronka impapuro z'inzira usanga bigoye. Hari icizere mwebwe nka diaspora ndundi mwavuze na impapuro z'inzira zishobora guherana bari mu mahanga, kimbure ivyo muragiye kubibafasha kugira ngo ntibazomaze gufata agatike ngo bagaruke, ndazi no mu nzira no mu kugaruka udafise impapuro z'inzira usanga bigoye. Mbega naho ivyo vyo mwamugiye kubikorera cyane? Ubwa mbere nagomba mbanze shimire leta y'u Burundi kuri ico kibazo, nayo nyene yarabonye yuko ari kibazo nkoramutima, ubu yarabishize ku marezo sosio. Aho buri hose ufise aga connection kawe uragira demande ya passport, hanyuma ugasigara usaba rendez-vous. Mugabo rero sinokubwira ngo tugiye kugikora kwiki, mugabo by'ukuri murabona turacari bashasha, ngira nitwatekana ari ibibazo tuzovugana n'ababijejwe kugira ngo turabe ukungene umurundi yokoroherezwa na cane cane iyo afise intumbero yo kuja gukorera hanze. Mugabo rero urumva sinovuga ati ngiye gufacilita ivyo kuronka ama passport, oya, ahubwo tuzobereka iyo nzira nziza, inzira isanzwe izwi n'amategeko kugira ngo umurundi abagiye gukorera hanze ayironke. Mugabo rero wavuze ati uba ihereye ko ari hanze, aho onye ni hahandi yari umurundi ari mu bandi. Turafise hariya mu bihugu vyose turafise umuperezida wa organisation pays amwituye acaja muri ambassade naho baca bimufasha vyose. Imbere yo kurangiza kino kiganiro, hari ikibazo ca carte jaune usanga abarundi iyo bariko bafata ingendo bashitse ku mipaka itandukanye, carte jaune yatangiwe hano mu gihugu c'u Burundi batayemera bavuga yuko idakwije amategeko. Mbega ico kibazo coco muba mumaze kugishikiriza uburongozi bwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi kugira ngo nabo bakiganire n'abambasaderi? Ico kibazo vyo kurikira hari kandi mu bibazo twashitse twakira, navuze bimwe mugabo ni vyinshi sino bidondagura ngo ndabimare. Nico onye kiri mu bibazo twashitse twakira, aho hariho abarundi bagenda nko muri Tanzania ukumva babwira ngo ikarte yanyu, ikarte jaune ntituyemera. Mugabo ico ni kibazo twashikirije uburongozi bwa diaspora ndundi, nabo ngira bariko baragica hirya no hino kugira ngo barabe ukungene bakivugana n'ababijejwe na cane bo mu bushikiranganji bubijejwe. Ego Fedor, ndabashimira, ariko ndashaka akajambo kamwe mu kurangiza kino kiganiro mubwire wa murundi asanzwe arangurira imirimo yiwe hanze canke aba mu kindi gihugu, tuvuge duti
iyo batize mumubwire muti diaspora ndundi akamaro kayo ko kuyijamwo naka bifasha iki canke kujamwo muri kimwe bavuga organisation pays akamaro kahari. Murakoze cyane. Akamo notera imbere yo gutera akamo nagomba sigure diaspora ndundi akamaro ifise ku barundi baba hanze. Wavuze ati n'umurundi abatize otumenga diaspora ijamwe abantu bize, oya haba namba. No kuvuga umurundi wese iramufitiye akamaro kubera yakira ibibazo by'abarundi bose bakorera hanze, abarundi baba hanze. Urashaka kugira ikibazo uri hanze, uba hanze cyangwa uri kurakorera hanze y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, aho nyero diaspora iragufasha. Uretse n'ivyo gusa, diaspora tugiye hamwe nk'abarundi baba hanze, diaspora zogira akamaro kanini cyane mu gihugu biciye ku barundi baba hanze. Mwarumvise yuko mu minsi yahera twaravuze imigambi dufise yo gukora ibikorwa by'iterambere rusangi ngaha mu gihugu cacu, ibyo sino bigarukako. Rero mu gihe umurundi wese aba hanze aba arimwo araterera, n'akamaro ko guterera. Uri muri diaspora ndundi uri kumwe n'abandi, uronka opportunity canke uronka amahirwe yo guterera igihugu cawe bikoroheye. Mugabo kandi navuze na bya bibazo ushobora kugira uri kumwe n'abandi. Erega uri kumwe n'abandi usanga ibibazo bimwe utoshobora kubigira vyoroshe. Rero uraronka aho vyiturira, uraronka aho muganirira n'abandi ivyo bibazo fise bigatorerwa inyishu. Mugabo uri ndabwidodere, uri aha wenyene, uri ahantu hatazwi, ahonye usanga uri kwa wenyene, naho wogira ibibazo batabimenye. Erega twama twumva ati hariho abantu bishwe, tukumva ati hari abantu bishwe za Afrika y'Epfo, ugasanga umuntu aragize ikibazo ntiyari muri organisation, bambe ntiyari mwishira hamwe, ntibamuzi. Aho rero bice bigora, urabona yuko bihora binagorana no kuronka abiwabo. Mugabo akamaro ko kuba hamwe n'abandi, ko kuba muri ayo mashira hamwe y'ibihugu mugiye gukoreramwo vyegukira diaspora ndundi ku rwego rw'isi, birafise akamaro cane. Rero nagomba subira gutera akamo, ntera intege na wa wundi yovuga ati sindabibazwa. Vy'ukuri kuja hamwe n'abandi ni neza kuri twese, ni neza kuri wowe uzoba ugiye ufashe ingingo yo kuja hamwe n'abandi. Rero nobahimiriza bakorera hanze cane cane ngaha muri East African Community, niho ivyo bibazo tumaze kuvyakira ari vyinshi. Ugasanga hari abarundi bakorera hanze bagira ibibazo bitandukanye, mugabo waja kubaza abarongoye amashirahamwe muri ivyo bihugu ya diaspora ntibabazi. Rero barakwiye kuza baritura ayo mashirahamwe, babe hamwe n'abandi, ibibazo bagira bibe ibibazo bisangiwe n'abandi. Kubera uri kumwe n'abandi ugize ikibazo ugisangira n'abandi, mugabo uri kwa wenyene ugize ikibazo kiba ikibazo ca wewe wenyene. Cawumva rero nyakubahwa mumenyesha makuru yuko kuja hamwe n'abandi, kuja muri diaspora ndundi, diaspora ibikorwa, diaspora idasinzira, bifise akamaro kanini ya cane ku muntu wese, naho yoba ari ubutize kujya wabivuze, awize, iriyare docteur, iriyare professeur bari muri diaspora ndundi. Tukome hariyo n'abandi bantu benshi cane, kandi turiko turabibona cane muri iki gikorwa c'inyubako turiko turatangura kugira, bariko baraza benshi kandi nibo baterera. Ego murakoze cyane. Murakoze. Reka murangize mubwiye abarundi bari mu mahanga aho musanzwe mukorera, kigure mu bahenda adresse yanyu ikwiye. Ibiro bikuru vya diaspora ndundi biri mu Nyakabiga ya mbere, kwibarabara rya 16 ku nimero 6. Wo turondera kuri telefone ngendanwa ni 69 455 818. Mu Kirundi 69 455
818. Ego iyo niyo nimero dusanzwe dukoresha no kuri WhatsApp no guhamagara, turayikoresha hose. Murakoze. Mudutora ku masaha 28 kuri 28 kubera ni diaspora idasinzira, diaspora y'ibikorwa, twama turi ku bikorwa ntidusinzira. Fredwa niyo nsaba, turabashimiye kubona mwatwakiriye hano iwanyu musanzwe mukorera. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru, natwe turabashimiye cyane ku bwa kino kiganiro. By'ukuri twanezerewe tubonye muje ngaha, karibu no hanyuma imiryango iruguruye. Dusanzwe dukora umwanya wose, ni diaspora idasinzira, twama turi ngaha anye umwanya wose. Murakoze cyane no hanyuma muzogaruke. Murakoze cyane bakunzi bibonesha kuri Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye muri kino kiganiro twagiranye n'umuza bikorwa muri diaspora Ndundi. Tuvuge duti naho utaha. Murakoze. Izina ni Adrien Sibomana.